turabakiriye mu ndwingira kabiri intambara ibicaniro ababaye ngaha mu ndwiheze twabaye mu bidasanzwe kumva amabanga benshi batazi kandi naco gituma benshi ivyabo nibagize bigenda bigwa mu muhorero. Ariko ndashima Imana ko hari ivy'Imana iriko irakora, hari amatemwanyaje ndiko ndagenda nakira, hari umumama Imana agiriye neza, uwo numvise anyuzuye cane kuko nabonye kugira neza ku Imana mu rundi rugezo. Yaramaze igihe abanye nabi n'umugabo we bisa nkuko yamutaye ari mu bandi bagore. Vuye ngaha aje kumva amabanga twariko turumva arumva gateza kugarukana ivyiwe yatwawe. Uwo munsi atashe mu ijoro umugabo amuvugisha neza, atahora amuvugisha neza, amambwiye ikintu gikomeye. Bari bamaze imyaka 2 ata relation conjugale iba hagati yabo. Uwo munsi bica bigenda neza. After 2 years, nyuma y'imyaka 2, yatumye umuntu atuvuye kumumbarira umukozi w'Imana yuko ni jambe nari mbyumvise bijya bintu arakaravuga kandi nahabonye ko vy'ukuri bikora. Rero ubundi agandanya n'ibindi byose atani yantwaye intege zo kubigarukana. Narababwiye yuko Imana ikorana no gushaka kwawe, Imana ikorana conscience yawe, Imana ikorana agashavu gatagatifu wowe ugira. Kuko Hana yataza gira kagashavu gatagatifu ngo aje imbere y'Imana, ari navyo uyu munsi nza gucaka imbere ko dusenga ko murasiko ino somene yo gusenga. Haleluya. Twihuta ariko nane nababwiye kuko ndagomba ko dusengana ubwenge. Okay? Dusengana ubwenge. Intambara z'ibicaniro, intambara bigusaba kugira ubwenge, kandi ubwenge bw'Imana. Turavuga ubwenge bw'Imana ko ndavuga wishurirwa amabanga, wishurirwa icyo usabwa gukora mu gihe kanaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hariho ibintu bishika 5 sinabisigura bwajutse ndabicako, ariko kandi nababwiye ko ino somene umuntu akore deliverance kare mu gatondo namusize muri biro, ndamubwira ndamuha urupapuro gwera, ndamubwira nti unyandikire ibintu byabaye kuri papa wawe, ikoro unyandikire ibyabaye muri famille ya mama wawe, ikoro unyandikire ivyakunze kwigaragaza muwo muvukana, hamikoro unyandikire ibiriko birakubako uravye muri ayo makorone 3 bigaruka. Ndamusiga kuko urumva abikoze turi kumwe ashobora kumva umengo sinzi namuhaye umwanya ari wenyene. Nagarutse sanga deliverance yamaze kuba, nasanze ari kararira, nasanze ari karajugumira. Ivyamfasha umwanya munini kuko yari yamenye neza ibimuhama, yimugwanye n'impamvu ari karaba mu vyari karabamo. Kandi nuko mama wiwe yabayeho yifuza gupfa kwiyahura kuko yatewe inda n'abagabo 3. Yesu pera kumwa mutwara mbwa 5 mwamutwara. Papa wiwe yarongoye abagore 2, nawe ari kumugabagira 2. Uwa mbere bapfuye kubana, uwabana niwe bita ko bakoze mariage. Uko se we yifuje kwiyahura niko nyina yifuje kwiyahura, ni nako nawe yifuje kwiyahura. Rero ibintu bishaka gutusha iyo miryango 2, papa na mama, hama bikaza no kuri wewe, uwo niwe mu enemy wa mbere aba ari karaha mu buzima bw'iwawe. Hari gihe bibabaza kubona umusirikare ashobora gutakaza amamunisyo yiwiwe ku kintu novuga kidakomeye cyane parapuro y'ibindi. Ico ugiye kugwanya cyane n'inguvu nyinshi akakigwanya boro kuko inguvu yazitakaje kubitagira ikimaze. Narababwiye ino somene
tuzosenga mugabo kandi mu buryo bw'ubwenge. Tora urupapuro rwawe ukora iyo analize. Ibyo udashoboye kumenya ja ku mavi sobanuza Imana kubera iki kintu, kubera iki kintu. Donc bica bitworohera kuko umaze kuba conscient y'ivyo ugiye kugwana navyo. Hama kandi nubwo binesha uyu mwanya ntibisigura ko biba biheze, Satani agerageza kurunguruka akagaruka. Mugabo sico kimwe n'igihe woboboshwe. Iyo wabohotse ugasigara ugwana n'amatake nibisanzwe. Mugabo iyo ugwana n'ibintu bikugwanya usanzwe uboshwe, ico ni kibazo gikomeye. Hari ibintu bitanu nifuje guca ko nirukanga kuko umwanya utabidukundiye. Icambe nari nakivuze giforsa intsinzi yawe yo kugicanira. Narababwiye ko nugutanga ikimazi kandi mwumviriza uburyo ngiye kubivuga. Turamenye gutanga imazi. Imazi utanga muri rusangi mbabarire hari gihe bitaba biri ku rugezo bishobora kugwanya n'ibitugwanya bitewe no kungene bikomeye. Narababwiye Mesha umwami w'Abanyamowabu yagiye atanga ikimazi atoshoboye kwibaza ko yoshoboye gutanga. Hama murabe kino kintu, igihe Yefuta asavye Imana yuko niyabana nawe ikamuha kunesha abansi biwe. Murazi Yefuta ingene bari bamutaye, mugabo kunesha abo bansi nico cyari kugarukana icubahiro ciwiwe. Yemera ikintu Imana avuga ngo icambere kizosanganira ntabarutse nico nzoguha. Ico Imana yamuhaye sasaba ko atanga ikimazi cyo ku rugezo rwo hejuru. We kumbure yespera ko haza impene, haza inka, haza intama, sanye haza umukozi. Mugabo uraba kino kintu ni Imana yabikoze. Haza umwana we w'umukobwa yarafise w'ikinege. Parce que ico Imana yari yamuhaye cyari proportionnel cyangwa cyategezwa gusaba ikimazi cyo kuri urwo rugezo. Muzi gituma uyu munsi igicaniro cy'umusaraba ari cyo gicaniro gikomeye kuruta ibindi bicaniro byose, nuko nico Imana atanze ko ikimazi atahambye ari gusora kugikura. Atawundi wundi muntu yashobora kugitanga umwana wayo w'ikinege. Hano tubona yuko ibijanye n'ibimazi nkuko nababwiye ko igicaniro gishobora kuba opérationnel atakimazi kiriko. Ni kimazi kiri highly esteemed, ikimazi kiri ku rugezo rwo hejuru. Cyakindi nawe ubwawe wumva ko kinyiganije umutima wawe. Iki ni kimwe mu bijanye n'intambara z'ibicaniro. Ashaka witeguriye kubona ikintu kidasanzwe cyangwa ukeneye kubona intsinzi idasanzwe, nawe nito gutanga ikimazi kidasanzwe. Ivyo bese nibavyigije bakanatinya no kurabivuga mugani ubuzima bugari. Ico ni cyambere. Cyakabiri, senga amasengesho utigeze usenga mbere. Inyuma y'ikimazi cawe shiraka amasengesho utigeze usenga mbere. Andashaka kuvuga iki? Hari abantu benshi ngaho batinya kwisonzesha ngo bopfa. Nimba tangwa rufise munyumvirize neza. Nimba tangwa rufise yo kubuza kwisonzesha ni wisonzesha ntatuzoba. Imana akunda abantu kinazoza kwivuga. Imana akunda abantu bakora ikintu kitamenyerewe. Muse murabe. Ibi ndabizi mu madeliverance kwa matiko turakora. Amadayimoni atugora kwirukana. Na amadayimoni aba yazanywe n'ikimazi cyatanzwe gikomeye. Swat ubuzima bw'umuntu, umuntu kugira ngo abaho ubuzima bwawe agatanga umugabo wiwe. Uriyumvira ko iyo deliverance biyoroshe. Bidusaba gusenga amasengesho tuzeze dusenga. Siriko muriko muranyumva. Ukora iki ucumve n'ibintu bitangoma ndababwira. Icambere n'ikimazi cyo ku rugezo rwo hejuru. Apana yumenyereye gutanga. Shaki nawe utanga bwati vyukuri. Hari ikintu ntanzi. Narababwiye ingene Imana ivuga ngo nimunkoraniriza abakunzi banje. Abasezeranye nanje isezerano basezeranisha ibimazi vyabo. Gatoya kama mi verse ndayiceko. Somera Imigani 20:25. Very important. Ariko ndakunda verse y'igifaransa cyane. Uwo bafise igifaransa tensane Louis iyo verse atayinsomera kuko mu Kirundi hari ukuntu mengo ntibisobanutse neza. Hanyuma sinza gufata umwanya muniniya tugomba dusenga. Imigani 20:25 n'umutego ku muntu gupfa gutuntumukana ikintu akavuga ati ni kera.
maze yaje kwishira mu isezerano akibaza maze ahejeje kwishira mu isezerano akibaza mu kirundi ntibisobanutse neza mugabo ninde afise ukidusomere C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mu gifaransa babivuze neza bivuze ngo c'est un piège pour l'homme. N'umutego ku muntu. N'umutego ku muntu. Gukora un engagement sacré atabanje kwiyumvira icyo akoze akabifata ibisanzwe mu nyuma agacaza kwiyumvira icyo yarakwiye gukora. Bavuze ngo c'est un piège. Muvuze umve neza iyo tuko turavuga intambara z'ibicaniro turiko turakora ama engagement ari sacré. Ibi bizokorera ubuzima bwawe, bizokorera urugo rwawe, bizokorera uruvyaro rwawe, urungano ko ruzogenda rukurikirana. Sinzi ko muri ko muranyumva. C'est un piège pour l'homme. Gufata à la légère un engagement sacré. Mukinoze ngo amaze kwishira mu isezerano. Ikimazi ni isezerano. Rero benshi kubera ikibazo bahura navyo ni kubera ko vet ntibari conseil y'isezerano babakoze. Ubundi kintu iyo tugikoze ni kintu wemere kuza imbere y'Imana ukayibutsa parce que n'uburenganzira bw'iwawe. Mugabe tubifata à la légère. Tubifata ibisanzwe. Womengo aba nabo bakene kutubwira amafaranga bacabitisa ibintu by'Imana. Si question amafaranga. Benda kubwiye kimazi kiba amafaranga gusa. Ikimazi kirashobora kuba inzu, ikimazi kirashobora kuba umuduga, ikimazi kirashobora kuba ikindi kintu cy'agaciro. Biravuze ngo c'est un piège pour l'homme. N'umutego ukomeye de prendre à la légère un engagement sacré. Imbere kubikora cyo gituma banza wiyumvira. Yefuta rikavuga ngo ikizoba cyambere kunsanganira niso zose ndaguha yagiye kurogereta mu nyuma. Ase ubati ivyo nkoreye nibiki waruzi ko bimeze gute. Ibicaye n'ubuzima bw'abantu. Narababwiye hari abantu batanga amafaranga akabaguza ubuzima bw'abantu. Abo kwa wa muhungu wa Gideon Yerubali. Yaragiye arababwiye ati mwohitamo gutwagwa n'abantu 70 bo kwa papa. Jewe mva mu muryango wanyu kuba muzana amafaranga 70 ubwo bwari ubuzima bw'abantu. Kuko cyafata abahungu 70 abasakrifya kwibuye rimwe ako kanya basabara mwimika abo mwami. Niho bagiye guca umugani umubambangwe bimitse kubera ko abandi banse ufata iyo responsibility. Gushika ngaturi kumwe senga amasenga tutamenyereye gusenga. Va mu gafyinyi. Muriko muranyumva. Senga amasengesho amwe nawe uvuga ati zukuri ndumva ko nsenze. Senga kugeza wumvise atasengesho risigaye muri wewe. Senga kugeza iminwa yawe isigara irikira bobagurika imbere y'Imana. Usigara uri kuraramuka, usigara uri kuraboroga, usigara uriko urataka uri kuraniha. Amasengesho wahejeje kuyavuga. Nimba vizo kurukene kunesha intambara z'ibicaniro. Kini cyakabiri cyagatatu. Ni kintu nita kurekura vyose. To surrender. Kurekura vyose. Yakobo hari kintu abantu benshi batarealize. Yakobo umugisha we nivyo ariko ndavuga n'aba jeune ejo. Yakobo umugisha wari sanse kuba kuri we ntigeze awubamo. Yakobo murazi ko yivye umugisha wa Esau. Muvyo si wiwe Isaka yamuhezagiye amubwira. Yamubwiye ngo bene nyoko bazogukorere. Pourtant abo bavukana kuri mama wiwe yari umwe. Ariko bango bene nyoko. Muriko muranyumva. Bazogucire bugufi. Abo muvukana bazokunamire. Raba neza Yakobo higeze aronka abamunamira. Par contre ni Yakobo yunamiye Esau. Amaze kuba kari karamuhiga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ako kanya aheze kugwana umarayika amuhindura izina aragenda ngo baza guhura na Esau amwikubita imbere arambwira ati ngira icyo ushaka mugabo ndagusavye imbabazi kuvyo nagukoreye. Aramaze ati abo ndiko ndabona ni bande, abo bana ndiko ndabona ni bande, abagwe ndiko ndabona ni bande. Aravuga ngo nabi wande ako kanya bagwana mu ndabararira. Isezerano umugisha wari kuri Yakobo wari uko bamupfukamira ariko ni Yakobo yagiye gupfukama. Muzi ikintu cyabaye
yakobo amaze gusoneshereza umutamana mwiza yosefu yaramuhaye feve, yaramuhaye novuga carte d'accès cyangwa modo pass yo kwacceda ku byo batashoboye kwaccedako. Inzozi, ubundi inzozi ntizabwiza kugira yosefu. Muzi gituma yoweri yavuze ngo mu gihe cy'iherezo nzosuka muhemu wanje kubiri n'amubiri bose, abahungu bayo n'abakobwa bazobona ivyo beretswe. Inzozi ni ikintu cyo muri kahise, ivyo weretse ni kubu no muri kazoza. Birivuga ngo ahejeje kumusoneshereza uwo mwambaro, ako kanya agira inzozi. Inzozi yagize ugiye kwiga neza nivyo Imana yari yarasezeraniye Yakobo atashoboye kubamwo. Sindiko muriko muranyumva, sindiko muriko muranyumva. Biratahura sivyo riko ravuga. Ubundi Yosefu ntiyari kubona inzozi, kandi inzozi yagize ngo imikama 11 ngo besigwa ngo abavukana nigajambo Isaka yavuze ngo bene nyoko bazogupfukamira. Donc ntivyashoboye kuba kuri we, byaje kurinde kuri Yosefu. Umva mene yanyu muri kiro kibanza. Senga kutigeze gusenga. Hamikindi bumuntu vuge gute ari kumusakire ku Mana. Ndiko ndavuga kurekura Yakobo kugira ngo ahindurirwe izina. Bagore biwe nivyo arafise byose arabijabukana umugezi. Hama ngo we asigarayo. Aravuga ati sho kubandanya nkikiriko iri zina. Sho kubandanya nkikiriko izimwemu. Umva mene yanyu muri kiro kibanza. Ibi bifatanye n'ijambo Imana yabwiye Aburahamu. Iramubwira nimba ukene ko ndagweze raba kino kintu. Imigisha ibintu Imana isezeranira Aburahamu ni seti. Tufise umwanya wo kubijinjamo byose uyu munsi. Mugabe bitanguzwa n'iki? Imana imaze kumubwira ngo va mu muryango waso, va mu gihugu cyawe, va mu biwanyu. Iki kintu cyo kibwirwa buri muntu wese ari ngaha. Niba ukeneye by'ukuri kwinjira mu mugisha, kuratse ko birivuga ko turi uruvyaro rwa Aburahamu, hari cyo bigusaba daboro kumanza kuva ne kuvuga iki n'ukugwanya ibicaniro biri mu muryango wawe, nukubanza kuba hejuru y'imyuka yose iganjije mu muryango wawe. Ibyo udashoboye kubikora biragoye ko izina ryawe rirangiranwa, biragoye ko ushobora kubisoko y'umugisha, biragoye ko uzo kuvuma Imana imuvuma, biragoye ko uzo guhezagira Imana imuhezagira, biragoye ko ushobora kurondoka ukagwira ukuzura isi yose, biragoye. Amen, haleluya. Kuko uzogerageza kuja hose ariko izokwama kiriko kiragukurikira inyuma. Rero uyu n'umwanya Imana duhaye kugira ngo ivyo vyose uyu munsi tubishire ku gicaniro. Uyu munsi kiye ino somene turi ku musozi Karumeli, danata turahindira turi ku musozi wa Debora. Uyu munsi turi ku musozi Karumeli, aho tugiye umviriza gutandukanya ibintu, nta ruvangatirane, nta kwitiranya ibintu. Ibyo kwa Bayali biragiye gusha, hama ivy'Imana yacu aba ari byo birama. Numva mbene ya muri kiro kibanza agahinyuza kagiye kuba muri no misi. Uribwira ngo uramaze kubona Imana, nturayibona, nturayibona. Hari ibintu tugiye kubona. Numva mbere ya muri kiro kibanza. Ndetse ibyo wabonye ukiri kuragwanywa, ukiri kuraneswa. Ibyo ugiye kubona ugiye kubibona. Uri wa muntu indagu atazishobora kugira. Numva mbere ya muri kiro kibanza. Uraza rugezo ugeramwo bahamagara Baramu kugira ngo aze kuvuma ihanga ry'Imana. Raba kino kintu abandi ntacyo bariko barakora, mugakora ko bwari ubwoko bw'ibicaniro. Ibyo bagerageza kuvuga byose nabwiye ko ibicaniro bigerageza kuturega, bigerageza kuduteranya, bigerageza gukomplika ubuzima bwacu. Ibyo bagerageza kuvuga ntivyaba. Yasanga yavuze ibyo atashaka kuvuga, kuko igicaniro cyari hariya muri bari yagiye kugwanya cyari igicaniro gikomeye ku buryo niyo iyo misiri je y'umuvumo ryaca neutraliza ako kanya gasohoka umugisha. Family ya muri kiro kibanza tuzova ngaha ku munsi wa gatanu dushobora kuvuga kume Baramu yavuga ngo mbega indagu ahico zogira ba Yakobo. Haleluya. Yo tuzobizako. Icyagatatu mwacumvise navuze icyambere ni gutanga ikimazi, cyakabiri no gusenga utigeze gusenga. Amen. Icyagatatu kurekura vyose. Tuze kurekura vyose. Ichi Imana ikeneye kurekura ukirekura.
uvuze ati rekura ijoro urarasenga curirekura uvuga ngo nuko kejo mfise akazi yakubwiye rekura curekura umva amenye yanyu muri kino kibanza turi kumwe akubwiye ati rekura iminsi 3 wisonzeje donc iyo umuntu amaze kwiga ibanga ryo kurekura aba flexible ku Mana Imana koresha icyakane no kugirira ubuntu abantu kugira ubuntu abantu biratandukanye n'ikimazi ikimazi ni sezerano ugirana n'Imana ariko kugira abantu ubuntu na kamere k'Imana nawe ufite wereka Imana ati Imana ibyo ugiye kunkorera byose ngiye gusukiranya nawe Yesu aravuze ikintu gikomeye aravuga ngo utari kumwe nanje apana usukiranije utari kumwe nanje n'umwasi wanje utari kumwe nanje n'umwasi wanje kandi udasukiranije nanje arasanzaza biritubira ngo nta kintu cyatumye Imana ye kumarayika kwa Korneliyo we yakunda kugira abantu ubuntu muri bimwe bituma ibyawe byuguruka utazi nuko utanga isabagire ugira kamere listen kimwe mu mutima ofete utarabohoka harimo kugumya sivyo harimo kwigungirako muri kimwe gishobora kugura ijuru ku buzima bw'iwawe nukurekura kandi ukarekura isabagire ndazabwira ikintu kimwe nimba vy'ukuri mukeneye gushikira Rehoboti ntushobora gushikayo mugifise ibiharuro mu mitwe yayo nakoze iki nzokora iki sinase ku planning ku buzima bw'iwawe ugira ama planification yawe sindavyanse oya mugabo hari igihe tudasubira kwiyumvira nimba ubonye umuntu amerewe nabi rekura nturabe n'ivy'iwawe hari ibyo twakoze ari byo bigenda bikatuvugira Imana ikaza gukora ivy'iwacu ni kenshi Imana imaze gufata ikintu nanifise kandi ziko ngiye gukoresha ikintu nkeneye mu buzima bw'iwanyu Imana kavuga ico kintu kirekura munyuma nkabona vyangarutseko siriko muri ko muranyumva ico ni ikintu gikomeye icanyuma bitetingira kumbere tuzokironkera undi mwanya ninagaruka ko iyo ni seminaire no kuba munsi y'umutamana ico ni gatanu kuba munsi y'umutamana andika kavuga ngo mu Bikolosayi ngo Epafrasi arabasengera abagwanira yamariko arabagwanira abasengera nabicuritse yamariko arabagwanira abasengera handi Paulo aravuga ngo namatiko ndagwana intambara nyinshi ku bwanyu ni kuvuga ngo aba bantu bari munsi y'umutamana wa Paulo hari ibintu Paulo yagwana navyo ku bwabo ikindi cyo bese rebe batazi umutamana ni ikintu gikomeye hari umukozi w'Imana umwe nkunda yitwa William Duncan no muri Ghana afise umuvyeyi we yitwa Benson Dawosa yarapfuye ariko afaramuye abantu benshi abakozi Imana muri ko murabona uyu munsi bakomeza Nigeria n'abana biwiwe afise imyaka 20 yazuye umuntu yagiye muri village agenda arabaza ati nta muntu yapfuye nga kuko yumvise pastor we ariko aravuga ngo uwizera byose biramushobokera ati naho umuntu yoba yapfuye wizeye urashaka kuzura wapfuye asarabaza pastor we ati nizeye ibintu byose birashoboka ati cyane gose ashamaze no pastor nizeye nkasengera umuntu agwaye ashaka gukira pastor ati cyane gose aramaze pastor no waramaze gusengera umuntu agwaye agakira ati ego yari muzungu hamwe ati nizeye nashaka kuzura wapfuye ati ego tinoga pastor waramaze kuzura umuntu yapfuye atoya je ntabyo ndakora ati sawa urakoze acatora agakinga kiyo agenda arasemera ati ngaha nta muntu yoba yapfuye mwamuzi mundangira hari ndamuzure n'agakinga kiwiyo abantu bibaza ngo yasaze amara amasaha ashika umunani ariko arondera umuntu yoba yapfuye aramubura mu nyuma siningene agiye kuhagwa avuga ati aha hari umuntu yapfuye mbwa ati mbwa nawe urakwije neza mu mutwe uri kurondera umuntu yapfuye ego none ndarondera kuko nkeneye kumuzura twe ukeneye kumuzura kubera ko nasomye ijambo rimbwira ngo byose bishobokera uwizera ako kanya atitangura gusengera uwo mwana ngari yasomye ngo nuko Yesu yinjiye mu nzu ya Yayiro asohora abantu arabasohora arahamaga arasengera wa mukobwa yari yapfuye biranga akazuka aravuga ati nireko bitareko birakunda singasoye gusoma asasanga Yesu yahamagaye umukobwa mu izina asarahamagara mu ati mbega uyitwa nde baramubwira izina giwe atoka urakoze subira hanze asaramuhamagara yamuhamagaye gatatu wa mwana acara arasamura ako kanya ataravyuka asoye gusoma muri Bibiliya avuga ngo asamugara avye biwe Yesu abasaba ngo bamuhe ivyo arya ati rero ni mumuhe ivyo arya ati jakazi kandi ndagahejeje acarigiwe uwo Benson Idahosa yari umutamana vy'ukuri hama umunsi umwe uwo William Duncan
amaze kuba populaire, amaze kubona ari umuntu akomeye afise amavuta nawe akoreshwa n'Imana, mugabo bibagira yuko hari ibyo tukoreshwa n'Imana kubera ubuvyeyi, apana kubera amasengesho yacu. Ikimuriza kukimenya icyabaye negiki. Asaragira umunsi umwe umuvyeyi waramubwira ati ikikona bagomba gukora amazi ugahagarike, hari byo shaka ko tumaza gukorana. Aravuga ati ibyo ntibikunda, namaze kubitegura byose nabirangije kandi nteza kubikora. Aravuga ati wibuke ko ni umuvyeyi wawe, ndakubujije ntubikore. Aravuga ati nanje wibuke ko nakuze ubu narasohotse, sinikira umwana ko muri kurabwiriza ibyo ushaka. Aravuga ati umviriza sha, ntiduharire, ndi umuvyeyi wawe, hagarika ibyo bintu. Ati ntavyo mpagarika. Ati sawa. Ati nanje guhera uyu munsi ndahagaritse ubuvyeyi bwanje kuri wewe, ndagukuye ku buntu bwanje, ndagukuye ku mutamana wanje, genda uyu munsi uri wenyene. Numvise ntari wo dankana ariko arayivuga. Ico gihe nta misi ico ikora ndabona icyabaye, base baza kumufata ngo yishe umuntu. Ako kanya ahura n'abandi ngo yavyoye umwana, atangwa gushikirwa n'ibintu, arafungwa. Ako kanya na telefone umuvyeyi aramubwira ati ntusuye kundondera, sinkikira umuvyeyi wawe, waranyihakanye urankora ibyo nakubwiye, sinkikira umuvyeyi wawe, nagukuye ku mutamana wanje. Ako kanya mu nyuma Satani azabwira uwo mu Idaosa, aramubwira ati ujya muhungu wanje ko namukomesha. Aramubwira ati Satani, si wowe umukomesha, ati vyanje n'umwana wanje ntuvyivangemo, ndakwankiye. Kandi n'Imana yo mwijuru agasangwa ari yampamagaye ikampa umutama n'ubuvyeyi, nayo nyene ndayibujije ntiyinjire hagati yanje n'umwana wanje. Ikibazo kiriko kiraba ni hagati yanje n'umuhungu wanje. Satani ntuvyivangemo kandi Imana ntivyivangemo. Icyabaye n'igiki, arakubitika, abantu bose baramuvako, aratakaza urumva reputation yari afise. Icyagiye kuba mu nyuma aramenya ko ni wa mukozi Imana avuze ndagukuye ku mutamana wanje, kiri kumwe nanje. Mu nyuma aragaruka, yamubwira ati genda, ntiharagira kimana nyemera ko sura kukwamira. Imana atindira bigenza neza, aramugira ubwo buntu, arasubira mu accepta. Uyu munsi aravuga ati niyo ngiye ahantu bambwiye ngo tuje gusengera abakozi b'Imana, ndabanza nkabaza kabo bantu bari ngaha bafise abavyeyi, bafise imitamana kandi batavumwe kuko ari abantu duhezagira baravumwe. Imana mubwira ati guhezagira uwo umuvyeyi wo muntu yavumye ni kwinjira en conflit nanje kuba musi umutamana. Navuze ngo iyi ni seminaire muze muyinyibutse, nzoza ndayigisha parce que izi ngabo zirakeneye kumenya ukuri. Hari abantu umunsi bari ko baragwana n'ibintu atari kubera Imana cyangwa ibicaniro, no nivyo bicaniro byagize access kuri bo kubera ukungene byagenze nabi hagati yabo n'abavyeyi babo. Imbere uko ngira ico nkoze cyose, genda usaba imbabazi, genda usaba imbabazi pastori wawe. Nimba waramwigumuye kukumva kuri gitangaza hakabiri bitari ko biragenda neza, genda ubanza utunganye, parce que amarira yiwe atuma Imana itumva gusenga kwawe. Umva ameni yanyu muri kiro kibanza, umva ameni yanyu. Ivyo ndikuvuga biratahuritse nibi bintu bitanu. Uyu mwanya rero ndakeneye ko dusenga, ndakeneye ko dusenga. Ariko ndafise inkuru nziza, ibi ni bihe byawe byo kugendererwa n'Imana. Amen, imeze neza. Haleluya. Hari kintu nkuze kubabwira, Satani yarabikoze, turahora yibaza ngo duhwanye nawe gose, ariko tugiye kumuhana tubishize imbere y'amaso yiwe uko bikurikirana. Muva amen yanyu muri kiro kibanza. Icyo no gusa gira ukwizera gusa. Amen. Gira ukwizera gusa. Uyu mwanya tugoma dusenga Imana. Ariko ejo muze munzanire ugo rupapuro, izo mpapuro mwanditse iyo analize mwakoze. Okay, sikuye ngo ndabisome, no. Daboro wowe birakugura amaso ukamenya byega ndi mubiki, ndiko ngwana nibiki. Kubera iki kintu cyavuye kwa papa kikaza no kuri mama, ubu naho kikageba kigeze jewe. Kubera iki? Umuntu akibaza ibibazo vyinshi. Ubizane ejo muzane ka gakono tuzoturira. Okay, tuzobiturira kuko turakeneye kubinetraliza vyose. Icete kirimwe amabwirizwa kiguhama, isubwiza kugira ikuki neutralize. Amen. Umunsi wa kane niko ba program, umunsi wa kane no ku munsi wa gatanu ni umunsi wo gushira ibimazi byacu ku gicaniro. Muriko muranyumva? Ko biravuga ngo munyegeraniza abakunzi banje. Basezeranye nanje, basezeranyije iki ikimazi. Babandi bazi engagement sacré icyarico. Babandi bazi cyo bakoze kuwa kane no kuwa gatanu. Program muriko murayumva kandi listen, tumira abantu. Hari ingwara abantu bagwaye atari ingwara.
ari kimwe cyerekana ko ari igicaniro kiriko kiragira icyo gikoze hejuru ubuzima bw'iwawe. Ikizokwereka nuko niwamara kuboka iyo ndwara uzosura kuyibona. Ibi byama byabaye. Amen. Umunsi tugomba kugurure, ariko ejo higa yejo ni imisi yindi giye gukurikira. Nusinzi ibintu bizobera kubera habera. Sinzi ibintu bizobera kubera habera. Ariko iconze ni kimwe. Hari amateka amashasha agiye kwandikwa. Amen. Amen. Muhaguruke ku maguru yanyu. Tugomba dushire imiriro ku gicaniro cacu. Haleluya. Ubushi tugomba dusenge. Amen. Tugomba twegeranye igikenewe cyose. Ejo ni gutibura umuriro. Muri Bukayiriya ingene yavuze ngo yabanje asanura igicaniro ciwe. Gucari carakomvomvutse. Acubakisha amabuye 12. Afata ikimasa ciwe agishirako. Aca imifurege. Asuka kwa amazi ya mbere. Asuka kwa amazi ya kabiri. Yari karategura aho umuriro uzagushikira. Uyu mwana agomba witegure, nta deliverance igiye gukora uyu munsi. Nzoyitangura ejo. Muriko muranyumva? Nzozitangura ejo. Uyu mwanya ndagomba urisengera, okay? Urisengera. Kandi byukuri usengane, vuge gute? Namatwe nabwira abantu. Biragora ukurasenga utababajwe n'ibiriko birakubako. Ko byukushura kubona Imana. Ndakeneye ubwira Imana okay basi. Bigizemo, reka numve bimbabaje. Siniko turi kumwe. Reka numve binyuzuye umutima. Kuko ikintu kitakuzuye biragoye kugira ngo ubone inyishu yacu. Na biravuga musiguzi ngo iyo ibicu byuzuye imvura byicukanurira hasi. Mani mazamu. Uzakumva uduntumiye muri wewe. Uzakumva ku gashavu. Fati kubera ko ubuzima bwanje bwamomeze gutya. Kubera ko umuryango wanje imeze, kubera ko inama iyumvira iyo tuza kuvisa ibintu biriko birakugwanya iyo uza kubugeza uyu munsi. Raba. Hari naho bakibwira ati urya muntu araroga ati reka namureka kwa mushikuza. Senga Imana kugura amaso. Numva amenya nyikiro kibanza. Kuko kugicano amaso yacu aruguruka. Muriko muranyumva? Yakobo amaze kubaka igicaniro avuga ngo niyo nkimenya ko Imana iri aha hantu. Aramenya ati ahantu Imana yari ngaha. Nawe uragiye kumenya ko Imana iri aha hantu. Amaso yawe yuguruke kandi umenye ko nimba iri ngaha ni kugira ngo ihindure ubusa ibikugwanya. Numva amenya yanyu muri kino kibanza. Muriteguye tugomba dufate ni minota 15 niyo dusigaje. Non stop. Tugomba dusenge mugabo nikibuza yuko ababohoka bakira. Imana ishimo cyane. Murabizi hari amasengesho sindababesha bigoye ko ayo hashobora kugira icyo akoze. Ya masengesho yo gusengera mu mutima ukirutse umutima murambabarira. Amasengesho nkene amasengesho ari violent. Amasengesho nyene uravyumva indani ari mu autority. Ariyo nkeneye hano. Apana amasengesho y'intege nke. Amatseza kurenga ngano mabati. Muriko muranyumva? Nturahuri iruhande yiwe agukure iyo ntebe. Hamaja ubwiza bw'Imana tugomba dusenga Imana. Munamisa amaso yanyu. Rema kaba sobrashite. Rekobo shandarama sanda. Rekobo ugura kanwa kawe. Ugura kanwa kawe. Muri kugusenga kwawe. Ubone kari gicaniro uri kurasanura. Ubone kari kimazi uri kurashirako. Ubone kari mifurege uri kuraca. Ubone kari amazi ususeko. Incuro ya mbere. Incuro ya kabiri. Ku munsi w'ejo tuzotibura umuriro. Ibikugwanya urabizi. Ibigucuma utatera imbere urabizi. Ibikugarije urabizi. Ibikurenganya urabizi. Tanga urusenge. Tanga urusenge. Ndakena amasengesho y'ubushobozi. Ndakena amasengesho y'umuriro. Ndakena yureplike uyu mwanya. Satani yaraguteye kenshi. Uyu mwanya nawe ndagoma ngumutere. Satani yarakuvogereye kenshi. Uyu munsi nawe ndagoma ngumuvogere mu ikambi yiwe. Enough is enough.
enough is enough. Senga Imana. Arashoboye kumva gusenga kwawe, arashoboye kumva gutaka kwawe, arashoboye kumva kuboroga kwawe. Marakabasoto rebabasiva rekezi rato bosova hiza. Ubushobozi buri hano, imbaraga zibohora ziri hano, imbaraga zibohora ziri hano, ivyo kubora ubuzima bwawe biri hano, ubushobozi bwo kubora uruvyaro rwawe buri hano. Senga, 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 menagura, sansagura, sangangura. Pabayosate reto kaboseketiza. Komeza, komeza, fatisha umuriro, fatisha umuriro. Ni Imana yisurisha umuriro, yisurisha umuriro, yisurisha umuriro. Isangangure, ikomvomvore, barubura kigongwe, barubura kigongwe. Senga isengesho, ryumvise Imana, ryumvikana mu bwami bw'Imana. Tarabasokotokate ratatakabakavase retete korobosivahate roba babasekete roba sivarekese. Hari impinduka zigiye gutangura kuba, hari impinduka zigiye gutangura kuba. Senga, ari ngaha, ari ngaha. Yesu ari ngaha, Yesu ari ngaha. Mwema bikora ari ngaha, mwema birema ari ngaha, mwema bikomeza ari ngaha. Ivyo bagucumye, ivyo bakurungikiye, ivyo bakurungikiye, ivyo bagucumye, uyu munsi biracika umutwe, uyu munsi biracika umutwe. Menagura, menagura, ngo bubika ibitandara vy'amabuye, bubika imisozi yera mu misi yayo. Senga nk'ahana bashaka bavuga ngo wasaze, bashaka bavuga ngo waborewe. Hari uri kurabwira hadashobora kubirengagiza. Yararengerana, yararengerana, yararengerana. Kimana tabarugwa ineza meta, kimana izuriza ineza meta, kimana gusumbusha. Petrona uwo mubambangwe, Petrona uwo mubambangwe, Petrona uwo mubambangwe. Ntucereze, ntucereze, ntucereze. Akanwa kawe kagumemo isengesho. Uko usenga ariko uguruka amaso, uko usenga niko uhishura gusa usengera, uko usenga ariko uguruka amaso. Senga, senga. Iyo misozi, iyo misozi, iyo misozi, iyo misozi, iyo misozi ikugweho, 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 ikugweho. Ikubise urengane, ikubise urengane, ikubise urengane. Yumva ibyo asabwa, yumva ibyo asabwa, yumva ibyo asabwa. Isengesho ntiribora, isengesho ntiribora, kandi isengesho ntiripfa. Reka saba agacere gatoya, reka saba agacere gatoya. Tukiri muri mwe munyende, reka saba agacere gatoya. Urakoze Yesu.
ngo nta kindi cyatuma umwana w'Imana yishurwa kuko kugira ngo usanga ngo ibikorwa byose by'umugwanizi. Mwene data hari ibikorwa by'umugwanizi biko birasanga ngo uri ku uyu mwanya. Urakoze muhemu yera. Urakoze muhemu yera. Urakoze muhemu yera. Hari umuntu ari muri kino kibanza ndiko ndabona n'iri joro yaraye arota inzoka. Ndabona iyo nzoka ari umwuka uje kumuteza kanseri. Ari ngaha n'umumama. Iyo nzoka ndayiciye umutwe mu izina rya Yesu. Ndayiciye umutwe mu izina rya Yesu. Never come back. Nta cyashoboye kukugwanya kizogira icyo kimara. Nta cyashoboye kukugwanya kizogira icyo kimara. Icyatumwe cyose nimba bacumye ibiyabo, nimba bacumye imbeba, nimba bacumye ubunyegeri, icyo bacumye cyose ndadekaraye uyu mwanya sans effet j'ubuzima bwawe. Okay, kumvuza umwanya tuzobandanya ejo. Mutaritse ibiganza byanyu. Mutaritse ibiganza byanyu. Mwami Imana ubwoko bwawe turi hano. Twavuze ngo hano hantu ni ku musozi Karumeli. Aho Mwami Imana ugiye kwishurisha umuriro. Ndakwinginze. Ndazi ko igihe cyose uzi kunyumva. Abana bawe ino some ntizibasiga uko bari bari. Ivyo baje bazanye Mana bize bisigare ngaha. Baronka umudendezo, baronka umwidegemvyo wuzuye. Mana bagende bamamaza ishimwe ry'amahanga yose. Bavuga ibikorwa bikomeye wabakoreye. Mu izina rya Yesu Kristo umwana Nazareti. Ndabahezagiye. Gico Mana bazokumvikanisha mu ijuru. Ijuru zeri kibakorere. Mu izina rya Yesu Kristo amashimwe menshi ku mwami w'abantu.